Imana abane namwe inshuti bakundwa ba BTV, umwanya mwiza wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi bateguriye kuri uyu wa kabiri. Bona munyagisagara n'umwe azosubira kuronswa ibyo asabwa ataratanga ikori canke amatagisi n'abamurongoye. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ngiye ariko aragirana inama n'abarongoye igisagara kuva mu nzego zo hasi. Ubushikiranganji bwo gutumatuma ko amakuru no munsi bwagize inama n'abarongoye ibinyamakuru bitandukanye. Iyo nama ikaba ifise intumbero yo kubigisha n'ukuntu bashobora gutanga inkuru zigira ingaruka nziza ku bariko barazikurikirana. Nayo mu makuru y'umuziki, umuririmbyi Ngendakumana Ahmed Shabelle benshi batazira Masterland kuri wa kabiri yaganutse mu gihugu cy'u Burundi ari kumwe n'abandi bari muri ico gisata c'imico kama, aho baheruka mu gihugu ca Mali bakaba baritabiriye festival yitwa Forum ya, bakaba bahungukiyemo byinshi. Muraza kubikurikirana muri aya makuru, turafise n'ibindi byinshi tubateguriye. Kaze mu kanya nido. Yasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze kugira ngo mushobore gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri yagiranye inama n'abarongoye inzego zitandukanye kuva hasi, aho yamenyesheje yuko nta munyagisagara n'umwe azosubira gutunganirizwa mu gihe atarariha ikori canke itagisi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ahimo Prosper Nyonkuru. Kuva ku igenekerezo rya 15 Ruhuhuma, ibihano ku banyagisagara ca Bujumbura bacerewe kuriha amatagisi n'amakori bizotangura kuja mu ngiro. Iyo akaba ari imwe mu ngingo zafunditswe mu nama umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yagiranye n'abajejwe intwaro kuva hasi ku bijanye no kwegeranya amakori n'amatagisi. Ko impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwazisavye yerekanye ko yarishe ikori y'agataka hamwe n'amataxi ku bakora urudandazwa. Ingingo igira gatatu, twumvikanye yuko umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndangamuryango kugira ngo ifashe kumenya aho uyo muntu aba nuko aba ariko arariha amataxi n'amakori. Hagiye gukorwa ihimiriza inzu ku nzu mu ntumbero yo kumenyesha no gukaburira akarangamutima ko gutanga amakori n'amatagisi. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura yatanze n'impanuro ku banyagisagara ca Bujumbura kubijanye n'ingene amatagisi n'amakori yo kwegeranywa neza. Abanyagisagara ca Bujumbura akamo twobatera nuko bomenya ko umutanga kori aba ariko aritungisha. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura akizeza abanyagisagara ko atamakori canke amatagisi azokwibwa muri uko kuyegeranya. Urimo Prosper Nyonkuru arakenuye kuri iyo nkuru yaduteguriye. Ubushikiranganji bwo gutumatuma nako amakuru kuri uyu wa kabiri gwatunganije uruganda. Urwo ruganda rukaba rufise intumbero yo kwigisha abari mu bimenyesha amakuru bitandukanye uburyo bwiza bwo gushikiriza amakuru yogira ingaruka nziza kuba yakurikira. Ivyo rero tukaba twabiteguriwe na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Muri izo nyigisho uwatanze Shigwa cyo kugenewe uburyo bwiza bwo gukoreramo kugira ibinyamakuru byose bitanga inkuru zigira ingaruka nziza ku bazihabwa. Yagarutse ku bitari bike bikwiye gukorwa, ariko arashimikira kuri kimwe cabaye nk'umushinge, aho yabibukije ko inkuru bakora ari izabene gihugu. Ati nta mpamvu nimwe yotuma batanga inkuru batamenya ko zishikira abo zagenewe. Ati rero kugira babone ko badatamba birorera, ibinyamakuru bihamagarirwa gushiraho imigwi rusangi y'ababakurikira kugira ngo nabo baronke akaryo ko kumviriza no guterera ivyiyumviro mu nkuru bakora n'ibindi. Bamwe mu baraho bamaze gushira mu ngiro ico gikorwa bamenyesheje ko ubwo buryo bwabafashije cyane, kuko vyatumye ibinyamakuru vyabo bikurikiranwa ndetse bagakora akazi bategerezwa, kuko bimwe mu vyo bakora ziba ari intererano z'abene gihugu, ariko barahura n'intambamyi y'uburyo buke bigatuma badashikira bene gihugu bose ngo baje muri iyo migwi. Izo nyigisho zatanguye kuri uyu wa 8 zikazobandanya no ku munsi w'ejo n'uyundi muce.
umuferege uri kwibarabara ry'igihugu inimero imwe uri kuri zone ya Kamenge muri komine ya Nango ngaha mu gisagara ca Bujumbura uriko urarangira kubakwa. Ivyo rero bikaba bishimwa n'abene gihugu bahegereye. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Ibikorwa vyo kubaka umufurege uri kwibarabara ry'igihugu nimero imwe RNM mu rurimi rw'igifaransa mu gisagara ca Bujumbura bisa n'ibiriko birarangira. Uyu mwene gihugu asanzwe akorera ku kirabo kiri hagufi y'uwo mufurege avuga ko kubona uwo mufurege ugiye guhera ari inyungu cane kuri bo. Kera hano amazi yamanuka avuye ruguru akonona ibintu baje ikibazo neza ubu caraheze, ubu ntanga ndibazo ubu ikibazo cyose cyavuye mu kayira nta ngorane n'imwe, amazi ntazosubira gutera. Ubu nawe yunguruza abantu ku makinga avuga ko bagiye koroherwa kuko kare imvura iguye vyahora bigorana kunguruza abantu. Inyungu y'uwo muserege kubera amateka imvura yaguye wahora tuvuruga cyane twe timo turunguruza abantu tugasanga imvura yaguye ivyondo ugasanga byashitse ngaha mu ikaburimbi bikaca biba vyinshi ugasanga mbere n'amasanganyagiye arashobora kuhaba kubera ivyondo byo kubera imvura nyinshi atamuserege warohara. Mwomenya ko ivyo bikorwa biriko bikorwa n'ishirahamwe ARB Agence Routière du Burundi kandi ibikorwa bikategekanywa ko bizoba vyaheze mu kiringo kidashikana ukwezi. Negrita Irakoze arakenuye kuri iyo nkuru. Nayo ikivuko ca Rumonge naco kiriko mu bikorwa byo muri ico kivuko biriko biragenda neza kuvaho imipaka yuguriwe mu kwezi kwa mbere. Ivyo bikaba bimenyeshwa n'urongoye ico kivuko. Ni nkuru twateguriwe mugenzi wacu Desire Ndihebura. Honorable Agrippine Nduwimana arongoye ikivuko ca Rumonge yemeza ko kuva buguruye imipaka ku wa 10 muri uno mwaka abantu biyongereye, haba abajabuka hanze eka mbere n'abinjira mu gihugu cy'u Burundi. Turakira ibitigiri bishimishije kubaza turabishika nko mu majana hafi 4, hanyuma kubagenda nabo turamaze kuronka ibitigiri birenga gato amajana 2. Uyo muyobozi avuga ko nibitigiri vyabo batoye indwara ya COVID-19 atari kirenga. Twashoboye gutora abantu bashika kuri 6 mu minsi ya mbere bari bafise uwo mugera, hanyuma nkuko bitegekanijwe ubu uwo batoye ko afise uwo mugera atari uremvye baca bamuha imiti bakamuha n'impanuro. Kubijanye n'ibidandazwa naho nyene Honorable Agrippine Nduwimana aremeza ko ubu vyifashe neza. Kubijanye n'ibidandazwa turabura yuko abantu baza ari benshi mu isoko ya Rumonge kumba ibintu bitandukanye baba bakeneye canke ari byo bazanye za imboga iyo zabonetse ku ruhande rwa Kongo ziraza ku buryo bushimishije, no ku ruhande rwa Tanzania turamaze kubona ko hari habaza bakurikiye imizigo yabo na cane izi mboga ziba zumye. Aho ku kivuko ca Rumonge hakaba hari imigwi 3 y'abakarani bafasha gupakira canke gupakurura imizigo. Umuririmbyi Ngendakumana Ahmed Shabel benshi batazira Mastering ari kumwe n'abandi biyungunganya mu gisata c'imico kama. Kuri wa kabiri niho bagaruka mu gihugu bavuye mu gihugu ca Mali, aho bari bitabiriye isabukuru Forum Maya ku ncuro ya 18. Kubwa Mastering akatubwira yuko bungutse byinshi muri iryo sabukuru. Reka tumukurikirane. Twagiriwe ko guhura n'abantu nesa nk'abantu bari mu gisata kandi bakomeye cyane, nuvuga yamvuze cyane mumve kari cyane. Hari abantu bakomeye bavuye muri za Algerie, za Tunisie, za France, za Côte d'Ivoire, Nigeria n'andi atandukanye. Nuvuga ko kara kajyo gakomeye cyane kuri twebwe guhura n'abo bantu twahora batazi Burundi natwe tutazi, bituma muririmbiye atangura kuririmba kamera 10 ans agikorera concert nga Bujumbura akironka tutadufaranga tutumiyete mu muzi canke n'utundi ugasanga muririmvyi arinze akukuruka adasohotse igihugu ngagene kurimbira abantu atari aba diaspora b'u Burundi. Nuvuga ko rero ico nashoye kunka ca mbere ndaronse contact z'abantu bakomeye bategura ama festival muri West Africa nka yose no muri Afrika yo hagati no mu manuko. Nuvuga ko ariho ishizere yuko baririmbyi bo Barundi nanje nishizemwo tugiye gutangwa kuza participer mu festival yo hanze tukerekana natwe ico kintu dufise
ku isoko kandi tukinjiza n'amafaranga kuko duhembwa amadovize akaza agafasha mu gihugu. Nakaryo keza ko kuba baremereye Burundi kwinjira mu miryango yabo uko twebwe Burundi nkuko nabage ko twari dusanzwe turi enclave tuzi mu kirundi sino tuzitiriye. Ubu unuvuga yuko Burundi tugiye kuronka amahirwe marembo yuguruye bakaba twemereye kuja muri association y'aba entrepreneurs bo muri Afrika yose kandi bakaba batwese n'inzira zitandukanye abaririmbyi bashaka gucanga mu kuronka amafinancement. Twiyemeje uko turi ngaha kuzosangiza ibyo sonse n'abandi baririmbyi tuzobahamagara dufashije n'umuryango niyo shirahamwe rya Pasaki ndabaga abandi baririmbyi tubapartage tubagire icyo twokora abazodukunda tuzojana kuko turiteze yuko natwe turi babiri ko tuzogerageza gukora ihinduka riboneka mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu wa kabiri niho hatangurwa isekeza ryo gupima abakenyezi kanseri yo mu gitereko ku buntu. Abakenyezi bakaba bashima ku bw'ico gikorwa kuko ngo barakoresha amafaranga menshi. Ibyo bikaba byabereye hariya kuri Hôpital de District de Kamenge benshi batazira kwantiba. Ni nkuru twateguriye na mugenzi wacu Penela Kazemwami. Kuri uno wa kabiri niho hatangurwa uruganda rwo gupima abakenyezi kanseri yo mu gitereko bikaba cabereye kuri Hôpital de District Kamenge aho bita kwa Ntiba muri commune Ntahangwa. Abakenyezi bagashima cane kuko ico gipimo bahora bakigirisha ku mafaranga menshi ntivyorohereze bose ariko ubu bakibagirira ku buntu. Muganga Nahayo Gabriel arongoye ishirahamwe Buraca ryateguye urwo ruganda akemeza ko ari indwara ushobora kugwara ataho tari abantu baba bafite ingorane y'igitereko no kubera tari abantu baba bagwaye. Abo bantu hanini nta bimenyetso bya kanseri y'umuntu w'igitereko baba bafise, ibyo nibyo batereza kubasigurira. Akavuga ko iyo uyipimishije hakiri kare ari vyiza utarasinzikara. Umuntu aza kwipimisha atarayigira kubera babonye ari mu mugwi w'abantu bashobora kuzoheza bakagira kanseri y'umuntu w'igitereko, barabisuzuma bakabihinyuza hanyuma bakabivura. Mwomenya ko urwo ruganda rwatanguye kuri uno wa kabiri rukazorangira ku munsi wa gatandatu muri uku kwezi nyene kwa Ruhuhuma. Iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Nshimire cyane mwese mwashoboye kuyakurikirana ariko kandi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abashoboye kuyegeranya hirya no hino. Imana ibahezagire naho ubutaha.